unapendeza sana. Napendeza sana kabisa. Asante. Wambalianga yeye. Mamilio. Ndababara yuko tukomeje mu kibanza kidasanzwe aho tubona twakira aba extra dasanzwe twakira na bamwe bakiriye isoranaje.
Madushavuriye twacerewe n'ivyo ariko nimushavure bingana gutyo urumva isuka zanyu cangira ubwoba. Okay, tugire kwa kundi barabagira mu rusengero umwe wese aramutse bariko kumwe barabagira muri eglise. Muramutse brother kuta muramutse sister muramutse ntaje muramutse chance na muramutse ubunjaho ntaje muraberewe cyane kandi mwakoze kuba mwatwitavye. Sinzi kuvuga ituma abarundi bayikunda ngo ivyo manje bisezerana twe twabisezeraniye ko tuzakuba turisezeranye ko bizobishirira ndeko. I'm very sorry, mutubabarire cyane, mwatubabariye. Okay, imbere yuko dutangura ibindi reka dutangurire gusenga duhamagare Pastor Tambwe abari wa asenga ko uyu munsi dutangurire kino gikorwa cy'uyu munsi muri filme dusigaye dusaba pastor Hamande uko jeje prophet hari wa gatandatu hariho na Pastor Tambwe hariho na Bishop Soro hariho na protocol Abel niba bari mu protocol mu rushengero rwacu ariko kandi muri ivyo bari Alvera Muhimbare ishengerera kwiye murabizi. So Tambwe ngo usenge dutangura igikorwa cy'uyu munsi amatura bakunda muze muramwenyura kubera je mutamwenyure nce nabivamo hamadutaha muze muramwenyura mwabonye apostoli mu gihe cy'iherezo muramubona umupasiteri yitwa Tambwe. Karibuni sana kaka. Tungesimama basi tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mfalme wa neema, tunasema asante kwa muda huu, tunakushukuru kwa sababu wewe uko Mungu mwenye uwezo. Tupo mahali hapa, achilia upate kutawala, mbingu yako ifunguke, utulinde Bwana na kila yote mabaya, na wale ambao waliokusudia mabaya yapate kushindwa kwa jina la Yesu Kristo, bali wewe Yesu Kristo upate kutawala mahali hapa. Tunaacha kazi hii mikononi mwako, tawala kila kitu kilichopo mahali hapa, tawala kila mtu aliye mahali hapa. Tunaamini kwamba nguvu zako zitatenda na zitasimama kwa uwezo na nguvu ya jina la Yesu Kristo, Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Tupiga makofi.
kisha